ngo mavuga ikintu kubijanye na Pasika turiko turahimbaza uyu munsi cyo dukora sensene. Abaroma igice cya 4 somera ku murongo 24 na 25. Ariko no ku bwacu bizoduharugwako nkako kuko twizeye yazuye Yesu umwami wacu imukuye mu bapfuye. Genda kuri 23 gatoya. Ariko nivyandikiwe we wenyene yuko vyamuharuwe ko kugororoka. Nivyandikiwe abariko baravuga Abrahamu. Ngo nivyandikiwe we wenyene ko vyamuharuwe ko nk'ukugoroka. Abrahamu ntiyabaye umugorosi kubera ibikorwa bwa mbere na mbere yakoze. Abrahamu yabaye umugorosi kubera kwizera yagize. Nisho cyuma bavuga ngo the words it was credited to him. Bavuze ikintu cyabaye credit ku muntu nifa ngo bakiguhaye bakigushiriye kuri konte yawe. Abrahamu bayimushiriye kugoroka bakumushiriye ko kubera kwizera. Baturavuga ngo ntivyandikiwe we wenyene for his sake alone. Uvuze ku murongo wa 24. Ariko no ku bwacu vuga ngo no ku bwanje. Vuga ngo no ku bwanje. Vuga ngo no ku bwanje. Ariko no ku bwacu bizoduharugwako nkako. Natwebwe ku bwacu bizoduharugwako nkawe. Uko Abrahamu yiswe umugorosi kubwa kwizera niko natwe umunsi twitwa abagorosi kubw'igikorwa giheze cya Yesu Kristo twizeye. Komeza. Kuko twizeye yazuye Yesu umwami wacu imukuye mu bapfuye. Kuko twizeye apana Yesu yavutse gusa. Kuko twizeye Yesu ni yari kuzuka atabanje kuvuka. Yesu ni yari gupfa atabanje kuvuka. Yesu ni yari kuzuka atabanje kubambwa. Nimba twizera kuzuka kwiwe nuko twizera ko yavutse, nuko twizera ko yakubiswe, nuko twizera ko yishwe, nuko twizera ko yajanjaguwe, nuko twizera ko yamanutse kuzimu amaze kuzuka. Aho niho bihagaze byose. Ko twizera ko yazutse mu bapfuye. Nisho cyuma uyu munsi kwitwa abagorosi. Nisho cyuma uyu munsi kwitwa abana b'Imana. Abana b'Imana ubu Kristo buhagaze mu kwizera ukuzuka kwa Yesu. Iyo Yesu apfa ntazuke nawe yari kubatandukanye n'abavugishwa babayeho ba Yeremiya, ba Eliya n'abandi. Mugabo niwe wenyene yabaye imfura mu kuzuka, mu kuvuka azutse mu bapfuye. Iki sinza kwiteba kwera kumva nyene utume ngo ndabacanganje. Yesu ntiyazutse mu bapfuye. Yesu Imana yaramuvyaye bwa kabiri mu kuzuka mu bapfuye. Cyo cyuma yitwa imfura mu kuvuka azutse mu bapfuye. Tok Imana yaramuvyaye. Cyo cyuma tuvuga kuvuka bwa kabiri. Kuvuka bwa kabiri ni kuvuga ngo ejo sindabona twari turi kumwe. Sinimi twako turavugana by'aba star bo mu isi. Hanyuma cyane babwira umuproducteur umwe yemewe cyane muri kino gihugu twahuriye ahantu. Hanyuma acarambira ati jewe nandakeneye gukizwa. Ati none no ukora iki? Namajikazo kimwe gusa. Arambwira ko kera narigeze kwankijijwe mugabo ndagwa. Umusa akora imiziki nyene ya profane. Ati none ukora iki kugira ngo usubire gukizwa? Kiramubwira ntubizi agakiza ni ibintu bibiri. Agakiza ubwa mbere na mbere no gupfa. Ndamubaza uremeye gupfa kwizina wubatse mu ndirimbo zo mu isi Imana ukemera ikakuvyara ubwa kabiri ukagira izina rishasha ryo kwitwa umwana w'Imana. Atarambira ngo ngapote mu byo bintu biragoye. Kutyongo ya myaka yose namara ndiko ndarondera iri zina. Ndarihebe. Ndambira gukizwa n'uguheba. Gukizwa n'ugupfa. Gukizwa nuko wica wa muntu wawe wakera. Gukizwa no kuvuka ubwa gukizwa sukuva mu nyuvuze sukuva mu vyaha uja kugoroka. Gukizwa munyumvirize neza n'ugupfa ubwa mbere na mbere. Kuko nubwo gerageza hari abantu bagerageza kugira discipline yo kugoroka kandi ari bamwe bagerageza kuyishobora. Mugabo suko wagize discipline ntunywe inzoga ntusambane urumva ukaba umuntu yitonda ntiwankane ntutukane bisigura ko uzoja mu ijuru. No ikizo gutuma uja mu ijuru nuko izina ryawe rizoba ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Ryandikwa kuko wemeye ugapfana na Kristo hanyuma ukazukana nawe nuko wemera ukaronosa ku byakera. Birivuga ngo ni waturisha kanwa kawe Yesu ari umwami
ukizera mu mutima wa Imana muzuye imukuye mu bapfuye uzokizwa. Kuko akanwa niko umuntu yaturisha akaronka agakiza, umutima niwo umuntu yizeresha akaronka kugoroka. Utizeye ko Yesu yazutse mu bapfuye ushobora kwitwa umugorozi. Imana ishimwe. Komeza umvirize. yatangiwe ibicumuro vyacu. Ikintu nashaka, yatangiwe ibicumuro vyacu. Akazugwa kugira ngo dutsindanishirizwe. Yatangiwe ibicumuro vyacu, akazuka kugira ngo tugire iki? Dutsindanishirizwe. Uyu munsi ntanga karo kari simple. Urashaka kugura ikintu muri Asiatique, icuma nk'akarorero, ukakigura ugatanga amafaranga bakakiguha. Mugabo ushitse hajya haba hariho abapolisi baraguhagarika bakakubwira ngo ivyo bintu ubikuye he? Nivyo mvuye kugura muri Asiatique. Ntibakeneye kuja muri Asiatique babiguriye, bakubwira ngo zana icemeza ko wabiguze, canke nimba utavyo ufise ni kuvuga ngo wavyivye. Naho wabiguze udafise facture barashoboye kubifata. Mugabo iyo werekanye facture barabona aho wabiguriye, barabona ikidodo stamp yuko ivyo bintu vyavuye muri ry'amagaze yanaka hama biza kuba ivyiwawe. Iyo facture niyo irepresenta vya bintu vyose, ama procedure yose wagize kugira ngo ushobore kugura kijya kintu. Iyo Yesu atazuka nivyo twari kuba twacunguwe, mugabo nta preuve yo gucungurwa kwacu iyo Yesu atazuka. Kuzuka kwa Yesu kubera ko ngo justification nico uyu munsi dupresenta non seulement ku Mana, meme no ngaha muri nose ico ngomba kurangiriza ko uyu mwanya aho mugiye kumenya neza ico mwakiriye muri mwebwe, ntimusubire gutera ikigongwe ingwara, ntimusubire kwiteza ibigongwe ku bantu, ariko mumenye neza ko muri hano muri nosi ni mwebwe Imana yahaye kugaba inosi, ni mwebwe Imana yahaye ivyo yaremye vyose kugira ngo mubiganze. Uyu munsi Imana ibitegereza ibabona nk'abagestionnaire b'ibintu vyayo. Preuve niyihe yuko iyi si ari gwazo, niyi si Imana yaremye ibikorwa bibera muri yo. Imana ikeneye kuza, ikeneye permission yacu kubera kuzuka kwa Yesu. Bivuga ngo amajuru n'amajuru y'uhoraho, ariko isi yayihaye abana b'abantu. Icyo Imana ikeneye gukora, zaburi batubwira ngo Imana iri mu ijuru icishiriza mu bantu. Abantu ntibazashobora guhezagirwa ngo bikorotse bivuye mu ijuru. No. Nacyo gituma igishinga ntaye cya gatatu dufise uyu munsi kuco twizeye no kuzuka kwa Yesu. Era isanduku yiseze y'ibonaniro yari igizwe n'ibibanza bitatu. Hanze ahera n'ahera hahera. Ahera hahera ariho hari ubwiza bw'Imana, sanga ariho umuherezi yabonanya n'Imana, hariho isanduku y'isezerano. Muri iyo sanduku y'isezerano hejuru batubwira yuko hariho abamarayika babiri barabana mu maso. Abo ni abamarayika bacagihe ba Petero baza bababwiye ati yazutse, Mariya ati yazutse, bagenda bayukanga baca basanga abamarayika bangahe? Babiri. Babwiye ati murondera iki ngaha? Turondera Yesu. Babwiye ati niki cyabateye kurondera umuzima mbafu? Baramarayika babiri bamwe nyene bari kuri ya sanduku y'isezerano. Indani mu isanduku y'isezerano hari ibintu bitatu. Icyambere hariyo manu. Manu irepresenta provision y'Imana ku buzima bw'umwana w'umuntu. Umuka ingene Imana imfungurwa z'Imana ku buzima bw'umwana w'umuntu. Icya kabiri cyari mu isanduku y'isezerano ni yamabuye yari yanditse ko ivyagezwe. Icya gatatu cyari kirimo ni inkoni ya Aroni yari yameze ko amashugwe. Ijya nkoni ya Aroni yameze ko amashugwe nico gikorwa cyo kuzuka kwa Yesu mu bapfuye. Niyo preuve ya gatatu uyu munsi dufise. Kuko n'ubuzima, igiti inkoni ni ikintu kitagira ubuzima, sivyo? Parce que iba yumye. Mugabo iyo nkoni ya Aroni Imana yimejejemo, yayikuyemo, yayisokoyemo ubuzima mu kintu cyapfuye. Imana yakuyeyo ikintu kizima. Inkoni isigura kuzuka kwa Yesu. Ivyo bishinga ntahe uyu munsi dufise. Numva mbere yanyu bicyo kibanza.
rero ndangiza ngo ndabwire kiro kintu. Nimba vy'ukuri tuvuga ko Yesu yazutse, nabateye agakuru mu gatondo nigeze gusoma ahantu famiye imwe yigeze kuja gutembera muri Israel. Hanyuma hariyo yari famiye umugabo n'umugore, mugabo na inabukwe umukazana niko bavuga. Nimumfashe? Bermere umukobwa amita gute? Inabukwe. Na inabukwe bari bajanye. Kandi rero inabukwe n'uwo mukobwa n'uwo mukazana bavyumva nyene akari mu mpeni ko kandi no mu ntama. Ntivyari bimeze neza. Hanyuma bagezeyo inabukwe w'uyo mukobwa cyangwa uwo mugore arapfa. Apfuye bati yo mutubabarire ku byago byabashikiye. Ati rero hari options zibiri, swat muramuhamba nga cyangwa mu muhambe iwanyu iyo mwaje muva ko bari bagiye gutembera. Bamwe mu muhave nga bibatwara $500 gusa kuko ni ngaha nyene byose service ngaha. Bwa mutwaye iwanyu kumupakiza ubwato mugasubira byashaka kubatwara nka $5,000. Ati none muhisemo iki? Wa mugore asharavuga ati je misemo $5,000 ko tumutwara iwacu. Wa muntu ati kubera ugiye kudepansa amafaranga ngana gute toya? Atareze imyaka 2,000 batubwiye yuko hari umugabo ngaha yapfuye. Izina ryibone Yesu Kristo. Inyuma y'imisi 3 acarazuka mu bapfuye. Aravuga ati shaka gufata iyo risk yo kumuhamba ngaha. Kuko sinzi ko mu misi 3 nawe atozuka kuko ndafise amakuru y'uwazutse. Murumva ko ntiyashaka ko Amen. Uwo turiko turavuga nwashoboye kudefiya urupfu nakuzimu. Numva amene yanyu muri kiro kibanza. Ivyahishuriwe Yohana niyo ngoma ndangirize. Ivyahishuriwe Yohana igice ca mbere ku murongo wa 18 turangirize ngaha. Ivyahishuriwe Yohana igice ca mbere 18 aravuga ngo kandi ndi muzima. Ngo wiki kandi ndi muzima. Vuga ngo kandi ndi muzima. Urazi umuntu ariko aravuga aya majambo yari Yesu en personne. Arabwira Yohana, Apostle Jean, amubwira ati Yohana ndi muzima. Uyu munsi icyo tuko turibuka ni Yesu wacu ari muzima. Yapfuye ariko nkuko ifi yamazije munda yona imisi 3 niko nawe yamaze munda y'isi imisi 3. Inyuma y'imisi 3 arazuka mu bapfuye. Avuze ngo I am he who lives. Ndi muzima. Uwo turiko turavuga ni muzima. Iyo avuze ngo ndi muzima murasho bisobanura bisigura ngo naranesheje urufu. Nico gituma ndi muzima. Naranesheje icyaha. Nico gituma ndi muzima. Naranesheje umuvumo w'ibyagezwe. Nico gituma ndi muzima. Aravuze ngo I am he who lives and was dead, and behold I am alive forevermore. Nari narafuye. Ariko none ndi muzima gushitsa ibihe vyose. Basavuga ngo amen. Bibe gutyo nyene. Nawe vuga amen. Bibe gutyo nyene. Nimba ari muzima ni kuvuga ngo ibyo ashoboye gukora ari muzima n'uyu munsi ashoboye gukora ubuzima bw'iwawe. Asavuga ngo iki ndagikunda impact ya nyuma. And I have the keys. Fisi imfunguruzo. Usoma mu kirundi basi bavyumva. Fisi imfunguzo. Vango afisi imfunguruzo. Iyo bavuze imfunguruzo ni ikintu kigupemeta kuva mu kibanza kimukaja mu kindi. Kugira ngo twinjire ngaha nuko batwugururiye muri urya muryango hamwe n'uriya. Atamfunguruzo zihari urabona inzu mugabo ntushobora kuyinjiramo indani. Imfunguruzo nizo zishoboza kuva ahantu tukinjira ahandi. Si imfunguruzo gusa zikibanza mugabo kandi mu buzima bw'umuntu umuntu akene imfunguruzo zimuhindurira ubuzima akava mu byo yararimo akaza mu bindi. Avuze ngo raba afise imfunguruzo inde Yesu wawe. Hallelujah. I have the keys. Honyine ngeze kuri iri jambo ryonyene mu maranga ukwezi kose. Izi imfunguruzo mwani maje mareka kubira uzi namakuru ngo ukene kugira mariage afise imfunguruzo za mariage nziza. Ariko nta baseri batera barenga nkumva amene meze neza. Urabona apotre iyi ngwari maze kurya uburyo bwinshi afise imfunguruzo zo gukira kwa.
Apotre urumva maze imyaka myinshi ntavyara. I don't care. Isoze nuko ndazi ufise imfunguruzo ashobora kugurura mu bubika aho hari ingabire z'Imana n'ivyo bibondo akabishira mu nda yawe. I have keys. Ndafise imfunguruzo. Uyafise imfunguruzo z'ikanguro z'iki gihugu. Numva amen meze neza. Afise imfunguruzo zo gusigwa amavuta yo kurundi rugezo rundi aho ukonfront bigatanga vyigize ndasi imyaka niya. Afise ngo ndafise imfunguruzo. Yazukanye imfunguruzo. Izi imfunguruzo tuvuga ngo I have keys. Cyane ufise imfunguruzo. Nuko izi imfunguruzo Satani yari yazitwaye Adamu wa mbere. C'est pourquoi Satani yagerageje Yesu somye Mateka cya 4 cyangwa Luka cya 4 akamubwira ngo rabu ubwami bwose n'ubwanje ntiyaramubesha ndabuguha ni wafuka mu kansenga kuko yari afise imfunguruzo zabwo Adamu yari yaramuhaye ariko yaje nka Adamu wa kabiri igihe yamanuka ikuzimu shakata basekete igihe yamanuka ikuzimu ijambo ry'Imana rimbwira yarazanywe n'ibikorwa bitatu bikomeye icambere igihe yamanuka ikuzimu. Hey, bivuga ngo uwaduze niwe yabanje kumanuka. Kwereka Yesu yabanje kumanuka ikuzimu. Yarondera ikuzimu. Yarondera imfunguruzo. Abagorotsi bari barapfuye ba Yeremiya ba Eliya Eliya ntiyapfuye ba Elisa ba Beri bari bakiri kuzimu aho bita ngo mu gikiza cya Abrahamu. Niba rafise urufunguruzo rwa paradizo sha yo mu bwami bw'Imana. Igihe yamanuka akoze ibikorwa bitatu. Icambere yaragiye kunesha Satani. Ndakunda Yesu. Yesu ntiyanesheje Satani ku musaraba. Ku musaraba wari umuryango umujana ku kibuga aho baza gukinira finale. Yesu yatsindiye Satani apana ku musaraba. Ikuzimu. Kuri tere yiwiwe. Urazi umuntu agusanze iwawe akagutsindiriwa abagusuzuguye. Yesu niwe yamanutse ikuzimu iyo Satani aba niyo yagiye kumuneshereza aca mwaka imfunguruzo za rupfu na kuzimu agenda kura abagorotsi bari mu kiza cya Abrahamu abadugana muri paradiso mu ijuru. Hari ikindi yakoze yaboshe abajenero bose mu bwami kwa Satani na Satani araboshwe. Hari igihe azoboha biri officiel uyu munsi arakoresha abaja biwiwe abatebi wiwe agent de transmission. Burya mubona ngo ndi Lucifer uyese Lucifer araboshe. Hari igihe hazore kugwa antikristo aje singene kubinjamo ndabikijana eschatology. Mugari gihe azosura kubohwa imyaka igihumbi. Birivuga ngo ico gihe azoba ari cyo twita ku ngoma ya Messi aho ubwami azoba ari ubwami bw'amahoro. Aho umuntu azofata imbugita agiye kwicumita imbugita igacigira iki igaca imwagaza. Igacimubwira ati erega ntuzi ko je ntacica. Aho akayabu n'imbeba bazobara ababesto bahana ama high five. Akayaba tuzira makuru nakurya kera Satani agikoresha abantu ngabo obaraboshwe nta gwangu ibintu byose bizaba byakijijwe. Muriko muranyumva yaboshe abakuru n'abafise ububasha. Ica gatatu umva mbere yanyu mu kibanza Yesu yabwiye ubutumwa impemu z'abari barapfuye kera mu gihe cy'ibyagezwe. Ari kibazo nakunze kwibaza ke mbona ndahejeje none nk'abantu bapfuye batarumva ivya Yesu canke abo mu isezerano rya kera kuko mu isezerano rya kera byari bigoye aba kubira ngo ucumuye ku cagezwe kimwe ubucumuye kuri vyose. Imana bitanze ari 10 ivyo 10 bivyara 613 ucumuye kuri kimwe gusa nawe ibigitoki mu nkono kwera kutahaza. Mu maso y'Imana uri umwicanyi uri umusambanyi. Mu maso y'Imana usenga ibigirwa Mana kimwe gusa ibaza wivye igitoki gusa mu nkono ucu harugwa kuri vyose. Naho Imana ariko umwana Imana ngufere mu gizogira imbabazi nawe yangira abona ko bigoye oya mbarira niba ukoze kimwe harugwa kuri vyose. Hari umuntu yo gutorera ku vyaha amajana 613 cyo gituma Imana duhaye Yesu wayo araza ziri ivyo vyaha vyacu hamahejeje kubinesha araheza duha ingabire yo kugoroka. Aduha identité shasha umusiki twabana nabwiye abo ndiko nigisha ISM iyo ugiye kwifotoza
ntibakeneye ziya mpapuro murongo ndera nyene administrative, ntibagufatora umubiri wose kuko ntibakeneye ibitugu vyawe, ntibakeneye amaboko yawe, ntibakeneye amaguru yawe, ntibakeneye amataye yawe, ntibakeneye ubunini bwawe, bakeneye gusa umutwe wawe. Umutwe urepresenta ibisigaye vyose, amaguru, amano, inzara, byose. Umutwe wawe. Uyu munsi ijambo ry'Imana tubwira ko Kristo niwe mutwe w'ishengero. Uyu munsi ico dukeneye cyose, Imana ibona umutwe wawe nanje ibona umutwe wa Yesu. Birakuvuga ngo twe turi umubiri wiwe, ni kuvuga ngo ibisigaye bidepanda ku mutwe. Babonye Kristo, babonye twe, numva amen bezereza biki. Raba mfise imfunguzo. Akamwakumvise iyi Pasika mu vyumve neza yuko Yesu wawe afise imfunguruzo. Sinzi ico ukeneye kugurura. Nimbara umugisha, nimbara amahoro, ni iki kindi? Ikindi ukeneye ni giki? Nimbara igikundiro, nimbara igitinyiro. Ico ukeneye iki? Sinzi ico ukeneye. Igitinyiro turagikeneye. Nimbara ubushobozi, afise imfunguruzo. Ico ukeneye juste mubwire ni grand frère wawe. Hariho nigeze kuvuga abantu bacha baratsitara ngo ngo twaje kwa petit frère ba Yesu, ngo twebwe abanyavya. Je ni umunyavya. Oya, ko akamere kica karapfuye. Uyu munsi bisa kamere kiwe. Iyo mbonye ntagira isoni ryo kunyita petit frère. Abaheburayo 2:11 ngo ntagira isoni ryo kutwita benes. Iyumvira uyu munsi ufise grand frère yitwa Yesu. Atwara Joe Biden, atwara Putin, atwara Zelensky, atwara OTAN, atwara Union Africaine, atwara East African. Grand frère wawe. Ico ukeneye namandi ko nabwira abantu juste muhamagare. Iyo ugize ikibazo uco uhamagara, sivyo? Sawa munafasha. Sawa reka telefone. Utelefone ndi ushobora kukubohora. Yesu wanje afise ifunguruzo ashobora kunyungurira. Nuko nyene tazoje kuzimu ubundi wobajije nka Herode aya makuru arayazi niko navuga. Ivyo ifunguruzo Herode arayazi. Aravuga ati ejo aho bukera umutwe wa Petero ndawukata. Nezereza nabonye ko bagiye nicaye Yakobo muri iryo joro nyene. Wari afise ifunguruzo atuma amarayika ati genda mumugururire. Basha bumva itiro ryinshi. Aragenda aramugura avuga ati ambara inkweto zawe kenyera tugende. Baragenda. Haraho yageze ntiyari nzarubugurura. Juste umuryango ukibabona gusa ngucura biyugururira wicuma bararengana. Baragenda aca mutumbereza nyene aho bariko baramusengera. Ahageze ati wewe rero tuzosubira. Yibaza ngo no muntu. Ako kanya muravye aramubura ati none Imana ndungikiye umumarayika kugira ngo aze kumbohora. Umumarayika yararungikanywe imfunguruzo. Ndasenga Imana no Pasika, Imana ikurungikira umumarayika afise imfunguruzo z'ivyo ukeneye. Haleluya. Yibaza ngo ari kararota. Izi funguruzo zakoze. Misosomo yumvira ngo uri kurarota. Imana iguhe kwibaza kuri kurarota. Hajye tuvuga mu cyongereza ngo too good to not believe. Tuguterma ni vyiza cyane ku buryo bigoye ingeno vyizera. Imana too good to not believe. No, nanasavye nabwiye ko muri Kristo Yesu niho honyene ushobora gusaba ukaronka ibirenze ibyo wasavye. Yesu ashimwe. Haleluya. Just nasoma umurongo umwe gusa. Abaheburayo 2:14. Nico gikorwa ngo mana introduce igikorwa tugiye gukora hano. Cha sensen. Abaheburayo 2:14 navuga ngo nuko rero kuko abana bahuje inyama n'amaraso nawe ubwiwe yahuje ivyo nabo. Nuko abana bahuza inyama n'amaraso niko nawe in the Kristo yahuje ivyo nabo. Nikuvuga ngo Yesu yahuje inyama n'amaraso natwe. Siko kino kimuri ko muracumva. Aho yapfa akazuka yariko arahuza ivyo natwe. Impamvu vyabikoze baca bayivuga kugira ngo habiki. Kugira ngo abone ukwapfa kandi urupfu rwiwe aruhindurisha ubusa ufise ubushobozi bw'urupfu niwe wamugwanizi. Kugira ngo abone ukwapfa urupfu rwiwe aruhindurishe ubusa warafise ubushobozi bw'urupfu ariwe wamugwanizi. Birasigura iki? Ikintu cyagiteye ubwoba kera ariko uyu munsi yamaze amanyama wari urupfu.
urupfu rwa rufite ijambo ryayo. N'abarundi baravuga ngo aho serufu ari semiti ntakora. Tundi kuvuga ngo urupfu rwaje niko rufite ijambo rya nyuma. Ariko bambwiye ngo Yesu niwe afite ijambo rya nyuma ku rupfu, kuko niwe expression y'urukundo rw'Imana. Yahujije ivyo natwe biciye mu gupfa kwiwe. Amen. Reka dutaritse ibiganza byacu dushime Imana. Mushimire ko yaguhaye agakiza, mushimire ko yakugiriye ubuntu umunsi witwa umwana w'Imana. Mushimire ivyo inkomezi yakoze. Mushimire ko uyu munsi ntukiri kavantara witwa umwana mu rugo rw'Imana. Ibyo byose tubiheshwa no gupfa k'umwami wacu Yesu Kristo no kuzuka kwiwe. Biravuga ngo nuko ababatijwe mu rupfu rwiwe bakongera bakazuranwa nawe, ngo nuko bagendane ubugingo bushasha bwo muri Kristo. Turagushimiye mwami Imana yacu hambaye, ko twiyumviriye ko biritubwira ngo bari kure wabegereje hafi. Uyu munsi tubwira ngo twegereze atabwo b'intebe y'ubuntu bw'Imana, kugira ngo turonke ikigongwe, tubone ubuntu bwo kudukiza mu gihe gikwiriye. Turagushimiye ko uyu munsi hari vyaturenganye. Turagushimiye ko uyu munsi hari ibyo twajabutse. Turagushimiye ko uyu munsi hari kibanza kindi waduteyemo, aho twuzuye amashimwe, aho twuzuye umunezero, aho twuzuye ibitwenga twenge. Nuko mwami Imana shoboza umuntu wese, nkuko ijambo ryatubwira ngo iyo niyo ntsinzi yanesheje isi. Nukwizera kwacu shoboza umuntu wese kugenda nesha, kuko kuzuka kwa Kristo Yesu mbapfuye ni intsinzi yaturonkeye. Uyu munsi yatugere tuyigaragaze aho tubaye, mu miryango yacu, ahantu hose twamigeje tugushimisha mu mibiri yacu. Urakoze, turagushimiye kuri Pasika yacu uyu munsi ko turahimbaza mu izina rya Yesu Kristo. Amen.